Nitekana umunezero nsubire nkusuhuze nkwakaze nshuti mukunzi wacu wo bandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweko biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwaramutse neza canke mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uyu munsi w'Imana igenekerezo rya 12 z'ukwezi kw'icumi na kumwe umwaka w'ibihumbi 2023. Wowe udukurikira uri mu gihugu cacu ciza c'u Burundi ndaguhaye ikaze nanakwifuriza kubandanya uragira umunsi w'Imana mwiza, ndetse yewe nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu cacu ciza c'u Burundi mu yandi makungu ndaguhaye mwaramutse canke mwiriwe bivanye n'aho uherereye. Utegerezwa gusa gufyonda sabone canke subscribe naho utarafyondako hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende ibigutohoreza hama ikabigushikiriza byose uko vyakabaye kamwe ku kandi atana kamwe kavuyemwo. Gufyonda sabone ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyonda imbere y'ijambo Isange TV urasanga handitse ijambo sabone canke subscribe bivanye na YouTube ukoresha. General Alain Guillaume Bunyoni ati si jewe nakotesheje inzu ni ya Sente Bunyoni. Mu naho y'icese yabereye mw'ibohero rikuru rya Gitega, General Bunyoni yireguye ku vyaha bibiri: ico kwica ubutunzi bw'igihugu atteinte au bon fonctionnement de l'économie nationale, n'ico gukoresha amabanga y'igihugu ku nyungu ziwe bwite. Mu bibazo yabajijwe harimo ikibazo gikomeye cane kijanye n'ingene akiri umushikiranganji w'umutekano yakose inzu yiwe mw'isororezo igakotwa miliyoni 15 ku kwezi. Muri bino bibazo bijanye n'ivy'ubutunzi abantu bari biteze ko Bunyoni abazwa ibibazo biboneka kuko asanzwe avugwa mu madosiye menshi cane, ariko biraboneka ko parake ata kintu kinini yateguye. Birazwi ko bazanye amadosiye nyayo Bunyoni atokurikiranwa wenyene. Reka tubacire ku mayange uko Bunyoni yisiguye ku vyaha bibiri yagirijwe. Amasezerano ya Sente Niyonkuru na leta, ico ni icaha ca mbere yagirijwe. General Bunyoni yagirizwa ko yakoresheje igihagararo ciwe nk'umushikiranganji w'umutekano kugira inzu yiwe yo mw'isororezo ikotwe n'ubwo bushikiranganji yatwara, anarondera igiciro c'umurengera, ni ukuvuga imiliyoni 15 ku kwezi. Hano General Bunyoni yasiguye ko ataruhara na rutoyi yagize muri ayo masezerano, hakaba avuga ko umukenyezi wiwe ya Sente Niyonkuru yagiye mwihiganwa n'abandi bari bafise amazu yo gukotesha, maze ubushikiranganji bw'ibikorwa vya leta be n'ubushikiranganji bw'ikigega ca leta buhitamwo inzu ya Sente Niyonkuru kubera ariyo yari nini, yari ifise ikibanza ciza na parikingi kandi yari yatanze igiciro gito. Bunyoni akaba avuga ko inzu igifatwa yari gukoreramwo inama nkenguzamateka, umukuru w'igihugu aca avuga ko ibiro vya Sena bizokubakwa i Gitega. Ni gutyo iyo nzu yaciye ihabwa ubushikiranganji bw'umutekano. Iki kibazo kirahambaye kandi kirakwiriye kwitonderwa rwose. Bunyoni yisiguye gutya kubera azi neza ko hari ibindi bihangange vya CNDD FDD bifise amazu apanzwe na leta, gutyo hatawe uzoshaka kumukarira na parake nk'uko bimeze ku bindi bibazo nta kinini ivuga. Sentare nayo ntiyiyumviriye gutuma ko basi abashikiranganji basinye ayo masezerano ngo basigure uko vyagenze. Bunyoni harazwi inguvu yari afise muri leta ya Nkurunziza, nta mushikiranganji n'umwe yari kubahuka kumwanyira ico ashatse. Kumva akorera mu nzu y'umukenyezi wiwe igakotwa amafaranga y'umurengera bikitwa ibisanzwe n'akamaramaza. Leta rero irakwiriye kwerekana amazu yose ipanze na beneyo ikavuga amafaranga ayo mazu apanzwe, gutya abarundi bakamenya ingene abategetsi biba igihugu baciye muri ivyo vyo gupanga amazu. Harakenewe kandi itegeko rikomeye ribuza ivyo bintu. Uyu munsi ni Bunyoni, ejo azoba uwundi azobazwa ivyo nyene kubera azoba yanzwe n'ubutegetsi, nayo uwukunzwe n'ubutegetsi azoguma yiba igihugu hatacamira. Harya twumva ngo sosiyete y'umwana w'umukuru w'igihugu yatsindiye isoko ku biro vy'umukuru w'igihugu, bitandukaniye hehe no kumva Bunyoni apanze inzu yiwe? Iki kibazo bajanye mu butungane cari gikomeye ariko nta ntumbero kiriko kirafata. Sentare Ntahinyuzwa nitange umurongo ukomeye kandi utomoye, jurisprudence yoca ikorerwako gushika hagiyeko itegeko ribitomora neza. General Bunyoni yemeza ko yafashije igihugu kuronka amafaranga y'agaciro.
Parake yagiriza General Bunyoni ko yarunze amahera y'agaciro muhiriwe yongera ayakoresha mu bikorwa byo guhungabanya umutekano w'igihugu. Parake ivuga ko kubika amahera y'agaciro muhiriwe vyatumye amafaranga y'agaciro abura mu gihugu hama bica bihungabanya ubutunzi bw'igihugu. Parake yamwagirije kandi ko ayo mafaranga yanyegeje ari nayo yakuyemwo ayo yahaye Colonel Desire Uwamahoro ngo arondere abagwanyi. Ayo yoba yararungikiye ishirahamwe ryo hanze ngo rigandagure umukuru w'igihugu. General Bunyoni yarahakanye ivyo yagirizwa vyose. Yaribukije ko umugambi w'umukuru w'igihugu ari uko umufuko wose wogira amafaranga. Ati nta kibi kirimwo mu kugira amafaranga mu mufuko. Bunyoni akaba avuga ko amakonti yiwe azwi aho ari mu mabanki y'u Burundi. Akaba avuga ko amafaranga yayashira muri banki ayandi akeneye gukoresha ko yoba ayafise muhira. Bunyoni akaba asaba Parake ko yosohora historique zerekana ingene amafaranga yasohoka ayandi akinjira kuri konti yiwe. Ntiyumva ingene Parake iza kumwagiriza idafise ivyemezo. Yemeza ko Parake izosanga Bunyoni yarafashije ubutunzi bw'igihugu mu kwongereza amahera y'agaciro. Ikindi Bunyoni yashimitseko nuko ata tegeko ririho mu Burundi ribuza kubika amafaranga muhira. Hari iryo bamusomeye nawe aca arerekana ko riraba abadandaza gusa, urubanza rudafashe. Umuntu yumvirije ivyaha General Bunyoni akurikiranwako haratangara cane. Ubutegetsi bwari bwanse kumukurikirana ku vyaha vyo gusesa amaraso y'abana b'u Burundi. Abarundi bari biteze basi ko azobazwa ibibazo vy'ukuri bijanye n'ubunyonyezi, ariko siko biri. Amadosiye avugwamwo Bunyoni, umuhisi Nkurunziza n'ibindi bihangange ni menshi cane. Perezida Ndayishimiye yama avuga abariye ubutare bw'u Burundi, yama yavuze abari barigaruriye igitoro, yaravuze ubusuma bwari mu bijanye n'ifumbire aho habonekamwo sosiyete Fomi n'ibindi vyinshi. Orikome yaravuze kenshi amadosiye y'ubusuma n'izina rya Bunyoni ikaridomako urutoke. Aha ntawo kwibagira igandagurwa rya Ernest Manirumva ryavuye ku matohoza yariko arakora ku nkoho zagurwa n'igipolisi cagabwa na Bunyoni ntizishike mu bubiko ahubwo zikajanwa muri FDLR muri Congo. Hari ikindi kibazo gikomeye kurusha ivyo vyose, ni ingene abategetsi bagenda kunyegeza mu miliyaridi mu mabanki yo hanze. Bunyoni hagakekwa muri abo. Ibi bibazo rero bihambaye vyari bikwiriye gutohozwa no kubazwa ntibizanwa muri sentare kubera bica bikwega abandi bategetsi benshi. Abitwa ngo bariko baraburanya Bunyoni bonyene ni abasuma bafise ubundi busuma bahurirako. Parake izana utudosiye tudafashe yibaza ko twopfunga Bunyoni wenyene tuterekanye ko hari intwaro yose yamunzwe n'ubusuma. Urubanza rwa Bunyoni ni inkinamico mu zindi. Urwumvirije biraboneka ko igihano General Bunyoni azocibwa camaze gushirwaho imbere yuko aburana. Niyo mpamvu Parake ata vyemezo ikeneye kwerekana, ata masura izana, ata kintu kiboneka yerekana. Parake iremeza gusa kugira umucamanza azaronke aho afatira mu gusoma igihano bamutumye gutanga. Uru rubanza ni akaryo gatakaye kotumye ivyaha bikomeye vyaranze intwaro ya Nkurunziza bishirwa ahabona bigahanwa. Muri Ndamukiza 2014, General Major Evariste Ndayishimiye n'abandi bajenerali 12 bahoze bagwanira muri CNDD FDD barandikiye Perezida Nkurunziza basaba ikurwa rya General Alain Guillaume Bunyoni na General Adolphe Nshimirimana. Ico gihe babagiriza ko aribo batukisha igihugu kubera ivyaha bariko barakora bigatuma hasohoka amaraporo atukisha Uburundi. None vya vyaha bavuga biri hehe ko bitavuzwe mu butungane? Twandikire unyure munsi y'ino video ingene uvyumva ivy'uru rubanza rwa General Alain Guillaume Bunyoni. Ngaha rero akaba ari naho nsoreje ino nkuru ndende ya General Alain Guillaume Bunyoni ijanye n'urubanza rwiwe nyene, yanditse ku rukuta rwa Pacifique Ninahazwe. Nayo mu yandi makuru nuko abasirikare b'u Burundi barungitswe na EAC bataye ibirindiro vyabo. Bamwe mu basirikare b'u Burundi barungitswe mu ntara ya Nord Kivu muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo baravuye mu bisagara vya Kicanga na Mweso muri teritwari ya Masisi, bakaba baravuyeyo kuri uwu wa gatatu. Amashirahamwe yigenga yo muri ako karere aremeza ayo makuru agatomora ko abanyagihugu babandanya bahunga berekeza muri sheferi ya Bahunde, ariko umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi muri Kongo arahakana ayo makuru.
Abasirikare b'u Burundi barungitswe muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo na EAC bari bashize ibirindiro vyabo i Kicanga kuva iyo zone ishizwe mu minwe y'ingabo z'uruhome rw'ubutunzi muri Afurika y'ubuseruko bikozwe na M23. Haraciye amezi menshi, ico gice kiri ku birometero 78 uvuye mu gisagara ca Goma, umugwa mukuru w'intara. Izo ngabo z'u Burundi zarataye Kicanga na Mweso inyuma y'intambara zikomeye zatanguye mu gitondo zihuza M23 n'imirwi yitwaje ibirwanisho yo mu gihugu mu mazone ya Burungu, Kirorirwe, Nturo ndetse na Kawusa. Ivyo ni ivyemezwa na Dunia Ambroise, umwe mu barongoye amashirahamwe yigenga muri ako karere. Ubuyobozi bwa M23 nabwo nyene bwemeza ko abasirikare b'u Burundi bavuye muri ako gace. Turatangaje ko ubu ikambi ya gisirikare y'u Burundi ya EAC ihejeje guturira ikirindiro cayo ca gisirikare ca Kicanga. Abasirikare bayo nabo bakaba berekeje ahantu hatazwi mu bice vya Kibarizo. Uko akaba ariko vyanditswe kuri X na Bertrand Bizimwa, indongozi ijejwe ivya politike muri M23 kuri uyu wa gatatu mu gitondo. Ico gisirikare c'u Burundi kibivugako. Kapitene Norbert Nsabimana, umuvugizi w'abasirikare b'u Burundi bari muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, ariyamiriza ayo makuru. Abasirikare bacu ntibavuye ku kirindiro ca Kicanga kuko bahagaze neza. Uko akaba ariko yishuye SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru. Izo ntambara zatumye abasivile benshi bahunga bava Kicanga berekeza sheferi ya Bahunde ku rubibe na Bashari. Umwe mu bakenyezi baba ngaho yavuze ati ego cane, ingabo za EAC zataye ibirindiro vyazo aha i Kicanga kuva kare mu gitondo. Turafise ubwoba kuko abasirikare bari bacumbitse ngaha bahavuye. Uko akaba ariko abandi banyagihugu bavuganye na SOS Media Burundi ku muhingamo wo kuri uwu wa gatatu bagaragaza amakenga. Intambara zirabandanya muri ako karere hagati y'urwaruka rwitwaje ibirwanisho rushigikiwe na leta ya Kongo na M23 mu gihe igisirikare ca Kongo giheruka gufata ingingo yo gukorana na MONUSCO mu ntumbero yo gukingira nk'igisagara ca Goma ndetse n'ica Sake biri ku birometero 20 mu buseruko bw'umugwa mukuru w'intara. Ivyo bikorwa bifashanya vyiswe Springbok biriyamirizwa n'imirwi y'abanyagihugu n'amashirahamwe isaba nyabuna ko MONUSCO yokinjura bagasaba ibirwanisho n'inyigisho za gisirikare zikwiye ku gisirikare ca Kongo babona ko kidashoboye gukingira ubutaka bw'igihugu. M23 womenya ko hari umurwi w'abagwanyi wasubiriye gufata ibigwanisho mu mpera za 2021 wagiriza leta ya Kongo kudashira mu ngiro ivyo yiyemeje mu bijanye n'iyinjizwa mu nzego z'abasirikare bawo. Abategetsi ba Kongo bemeza ko uwo murwi ufashwa n'u Rwanda, arivyo leta y'u Rwanda idasiba kwiyamiriza yivuye inyuma, ikagiriza ku ruhande rwayo indongozi za Kongo gukorana n'abakoze ihonyabwoko mu Rwanda aribo ba FDLR mu kubaha imyambaro ya gisirikare n'ibigwanisho mu ntumbero yo guhungabanya ubutaka bw'u Rwanda. Ubuheruka uwo murwi wagirije igisirikare c'u Burundi gukorana n'igisirikare c'u Burundi n'imirwi y'abagwanyi yo mu gihugu na mvamakungu harimwo FDLR mu ntumbero yo gukora ibitero ku basivile b'inzirakarengane. Ivyo umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi yabeshuje. Ngaha rero akaba ari naho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, hariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi. Utegerezwa gusa kubana natwe.